Abantu benshi babeshejweho n'akazi aho bakora mu bice bitandukanye bw'ubuzima bwa misi yose, bakaba babeshejweho no gusuma canke guhaha mu masoko atandukanye. Ntibikiri ibanga yuko Life Leadership ari ikampuni ririko rirahindura ubuzima bwa benshi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada. Eka kandi abatari bake bamaze kubimenya, bamaze no kwinjira mw'iyo kampuni, bamaze guhindurirwa ubuzima, ariko abandi ntibarabimenya. Uyu munsi twagize ibakwe, twagize chance yo gushobora guhura n'umwe mu ndongozi mu bakuriye abandi abatanguranye n'iyi kampuni kare, kandi bakiriko barigisha n'abandi kugira ngo bashobore kubabwira ibyiza bya Life Leadership. Ubwo eka tumuhe ikaze umutware yagiye kutwidondora atubwira izina ryiwe, hanyuma aratubwira muri make Life Leadership ico ari cyo, nibyaba na ngombwa aratubwira we yinjiye mu ryari, yabimenye gute, aratubwira n'akarusho ka Life Leadership. Turabahaye ikaze muvukanye. Ngo murakoze cyane. Amazina yanje nitwa Andre Mukeko, nkaba ntuye hano muri South Dakota, muri Supos. Ego nk'uko bikomojeho ni kuri ikampani ya Life Leadership. Ni kampani nziza cyane, ni kampani yatangiye mu 1991, itanguzwa n'abantu 7, ariko muri abo bantu 7 abakunda kuvugwa cyane ni abagabo 2 n'abadamu babo, kubera ko nibo bakunda kwandika ibitabo no gusohora audio. Amazina y'abo bagabo, wa mbere yitwa Oreni Woodward n'umufasha wiwe, wa kabiri akitwa Chris Brad n'umufasha wiwe, n'abandi 5 biyongera kuri abo bantu. Baricaye barareba, babona ko twebwe rubanda rugufi dutunzwe no gukora tukaronka umushahara dutanze igihe, ko iyo hageze mu myaka 65 usanga amakampani atubwira ngo nidutahe byo kwicara muhira, kandi twahora dukorera 5,000 ntacyo byadufasha. Noneho nibamara kudusunikira muhira, baca bagerageza kuyagabanya 2 cyangwa bakagabanya 3, noneho leta ikakiguha nk'N1,800 cyangwa 2,500. Kumva rero bararebye babona ibyo 2,500 ibiri by'iryo icyo bigufasha. Ariyo mpamvu ubona rimwe na rimwe ushobora kugenda muri Walmart usanga ariko harakora mu gifisi by'akagato. Kubera aba yarakoze kera kiri muto, akabika utwo yashoboye mugabo akazosaza agasanga n'utwo yabitse natwo nyine tugishobora kumutunga. Yego niko bimeze. Hari igihe biba ngombwa ntanabike bitokanye n'amabiri menshi, ugasanga ukwezi kuraherana n'amabiri, akaza kugera muri zo zabukuru, baza kugabanya wa mushahara, urumva abavumukro. Baricaye baravuga ati reka dukore ikampani, dukore ikintu kizofasha abo banyagihugu. Ni ukuvuga ko baca bakora iyo kampani yitwa Life Leadership. Iyo umaze kuyinjiramwo ukaba umuryango wabo, wewe uzogabana inyungu ibonetse muri kampani. Urabona, ntanze nk'urugero, reba ubu turakoresha WhatsApp, turakoresha Amazon, turakoresha YouTube, ariko iyo ukwezi guheze nta gasheke katugarukira. Bajya bashoboye guketinga izo mbuga nkoranyambaga mvuze, nibo bahembwa bakaronka agashahara. Ariko aba bagabo baketinze iyi Life Leadership, wewe wabaye umumemba, mugabana inyungu ibonetse buri kwezi. Ego aho uvuze ku nyungu, icyo bita igishoro canke umutahe canke kapitale muba mwakuye kugira ngo muronke inyungu? Umutahe
kuronka urabona n'ubundi usanzwe uja mu kazi gukora amahera emerewe kubibabaza burya ngo ushaka inkaryama nkazo bibabaza muri ka gashahara kawe ukaza utanga amahera ukwezi buri ego bo baratanze igihamya babitangira ko muri abo babosi bo ubwabo ko hari igihe barashobora kuriha iyo ntuze nani ayo mahera yo gukoresha muri life leadership hanyuma baza guhaha ugasanga batoye byinshi bagera imbere y'umuteshi bakabigabanya ego niyo mpamvu naciyemo umugani nk'abo ushaka inka aryama nkazo urashobora kuba wenda ukorera amahera makeya ahura n'amabiri yawe urashobora kwigora avunika aho overtime yo kuronka ya mahera uzoza urarika muri life leadership mu kiringo cy'imyaka mbere mu kiringo cy'amezi 6 kubera ko twebwe abanyafurika usanga turimwo abanebwe iyo ubisangije abandi mu kiringo cy'amezi 6 ntabwo uba ugikora noneho mu mufuka wawe uri kurahembwa neza amafaranga y'ubunywanyi nko ku muntu akuze mbe ni bande bemerewe kwinjira muri iyi kampani amafaranga y'ubunywanyi bwa buri mwaka nangahe ntago novuga ayo ku mwaka reka ndavuga ayo ku kwezi umuntu arashobora kwiteranyiriza ku kwezi iyo winjiyemwo ufashe starfish yonyene uriha amadolari 60 wongeyeho amatagisi kuko amatagisi ni ya leta iyo starfish ariko benshi ntibakunda kuyicarako kubera ko yoyo iguha kuba wo ushobora kuza kuhahira muri ya masoko yiyunze na life leadership ashika 500 bakaguha cash back gusa iyo nyungu yonyene ariko harimwo option ya kabiri cyangwa urundi rugero rwa kabiri urwo rugero rwa kabiri ni ukuvuga ko winjira ufashe top customer enrollment ni ukuvuga ko iyo urufashe urwo rubuga nyuma y'iminsi 2 mu masaha 48 bahita bakugurura fomu kuzuza ko abamemba ukaba umufatanyabikorwa igihe iyo umaze kuba umufatanyabikorwa uhita utangira ishuri ariko ishuri ribera ku mazumu ariko ishuri ikabera nk'ahantu hari 2, 3, 4 muhurira hamwe mukiga iryo shuri ukuntu muzokoresha ufise access n'ubundi yo guhaha muri ayo masoko 500 baguha cash back kandi 1/2 cy'amahera uhahishije ukoresheje yo app ya life leadership ugiye kuzuza amatagisi IRS yagusubiza ikongera ikaguha na ya mahera yawe ya investment uriha ya buri kwezi umva niyo mpamvu abantu iyo bamaze kuja muri iyi business bakayikora bakurikije amategeko yayo gukura ibintu byoroshe. Okay, uko ndabisobanukiwe ajya amafaranga usabwa buri kwezi yuko uraterera mu kampani haragera igihe naho akakugarukira niba tubyumvise neza. Ego mu gihe cyo kuzuza amatagisi muri za expensive sinzi ukuntu nokivuga mu Kirundi mu bintu ushobora kuba waraguze mu bintu waguze mu bintu wahahishije egome harabamwo kudekarara inzu 25% mu gihe cy'amatagisi harabamwo barakurihira internet bakayiriha yose umuriro bakawuriha wose kwa hiyo injya wahahishije ukoresheje iyi app ya life leadership yoyo barayigira baguha 1/2 cyayo umufano urashobora kuba wahishije 1000.
umwaka ku bitanu byanka byakunda lazima mu matagisi yawe ari buze aba arimo. Akindi kibazo muvuze ko mugiraho mushyiraho amatraining cyangwa amashuri, ibyo byigwa abantu biga ni ibyigwa bijyanye n'iki? No kwiziganiza by'ubutunzi ni ibyigwa nyabaki? Ego ni ukuvuga ko urabona kubera ko ari abantu b'abatunzi, ibyo byigwa tubyiga nk'uko nyine tuhuye turiko turaganira, dushobora kuba turaganira turiko turigishanya n'ubundi. Ni ibyigwa batwigisha ukuntu dushobora gukoresha amahera. Ni make life leadership itubuza gufata ideni, iratubwira ati mwihangane ujye duce twawe mugaba ideni ugiye uribe kure. Ideni uribe kure, hanyuma niho uzoshobora kugera iyo uja amahoro, kubera ko barashobora kuguha ideni tuvuge ry'ibihumbi 100 kuzarirangiza rigeze mu 300. Muri rusange iyi ni kampani ihimiriza abantu gukora kugira bakoreshe amafaranga bakuye mu nguvu zabo, kuriko kugenda gufata amadeni azobagora kwishyura cyangwa bananira ugasanga n'ibyabo amabanki araje kubitwara, ibyaba ari nando bumvise neza. Yego ni nako biri niyo nama, iyo ni nama ya mbere ko ni nama nyinshi, kuko iyi business ni nini cyane irimo amakampani y'indege na America Airline na America Eagle, irimwo izi za Amazon, irimwo za Walmart, irimwo za Barrington. Ayo masoko akomeye yose yazanye business yabo hano muri life leadership. Abantu barashobora ni ikibazo gikunda kubazwa cyane ati none se ayo mahera bahemba kusanga hangiye umuntu ashobora guhembwa n'ibihumbi 100 ku kwezi, ugasanga umuntu arahembwa miliyoni ku kwezi, wavahe? Hano muri iki gihugu cya Amerika ikintu kijanye n'amatangazo na commercial ikintu gihenze cyane. Ayo kampani y'amasoko n'ay'indege kuyazana muri life leadership yafasha gukora commercial, kwamamaza canke kumenyekanisha. Urakoze, kwamamaza no kumenyekanisha. Noneho ajya amahera bahora batanga mu kwamamaza bakayahemba life leadership nekasha yahemba abanywanyi bayo. Nka kujya batanga amatangazo ku mateleviziyo canke ku ma internet, twumvise ko babikora barishura. Angaha life leadership yo yishikirira aba customer bajyanye n'aba bagomba kugenda kwishura, baba bagomba kwipfira. Ibyo birumvikana kandi n'ibintu byiza. Reka duhave turangiza n'ikiganiro, bibaza abazocumva bakazogira no kushaka kumenya ndazwa kugira tugane, ariko nagomba uduha akaroro kamwe gusa. Nk'ubu jewe ndi mw'iyi kampani ngomba kugenda gusuma muri Walmart, nagomba umpa akarorero ukuntu ndabigenza kugira nshobore n'akarusho ukuntu bigenda n'ukuntu ndabibona. Icyo ni ikintu cyoroshe, kubera ko iyo umaze kuba umumemba wa life leadership, ikintu cya mbere wagombye kwitaho cyane ni kugira ngo umenye guhaha ukoresheje app ya life leadership. Iyi telefone ureba ugendana n'amasoko 500 uri hano muri Amerika, uvuga ko uja muri app uba washizemo app ya life leadership. Imbere y'umukashiya, kuko bamaze kwishiramo ofisi n'amahera bamaze gushiramo ngaho muri iyo app, wandikamo tuvurugero muri Walmart. Niho kenshi abanyafurika dukunda kuza gupimira, niho hari ibintu bitorege binarahendutse. Hanyuma wagera imbere y'umukashiya akagupimira ukabona ati ni $100. Iyo muri app ituguha option ya keyboard, iyo keyboard utawandika $100. Ni ukuvuga ko hariho ahantu kanda ha OK kugira ngo ya mahera
abe nk'intuze nka gift card. Uguze gift card basi ukayikoramo ugacacinga nk'uko ureba nk'aho imbere yacu handitse ngo get it, utacinzemwo aho hantu ya ntuze ya gift card igahita yuguruka hakacaza ya barcode na pin, uracugita umuha ati iyi ni gift card ikashikana, ugatora ibintu byawe ukigendera ugahita ubona yo leadership bita nukuvuga ko app bita ikora transaction ayibira. Yes, ndazi yuko hariho abatari abazotwumva cyangwa bariko baratwumviriza bamaze kubikora kandi babizi. Uwo bamaze kuronka experience ashobora kuzokwandika muri comment ngaha kugira nabo tuzobandanye dusangira ikiyago, kuko kugira ngo abenshi tubandanye twigishanya kugira mu mwunganire uyu muvukani Andrea, kugira ngo dushobore kumenyekanisha benshi. Eka duhave tubareka mutware, ariko muri rusangi kuri mwebwe abantu batwumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda dushoboye gukoramo ikiganiro batarinjira muri life leadership bakora iki? Je icyo nobabwira ati ntabwo rirarenga, nibaze nukuri dufatanyirize hamwe ko n'umurimo mwiza. Aho ubereye umurimo mwiza, reba uraja ku ishuri ukiga ukaronka amadiplome majana, aho ukaronka diplome iremereye, ariko igihe uzobura inguvu wewe zo kuja kuyikoresha, ubwo nk'umugore wawe ntakazaza agazaza kwipresenta mu mwanya wawe ngo agende bamuha akazi ayikoresha. Ariko iyi life leadership numara kuyinjiramo ukayikora nk'uko ikwiriye, ugatangira kugera kuri ujya mushahara wa passive, nubwo wova mu mubiri, umwana wawe n'umugore wawe amahera bazakomeza bayijya mirere na mirere, n'abuzukuru bazajya mirere na mirere. Niko ni life leadership yapanze iyi business, kuvuga ko iyo wamaze kuba mu member ubaye wona iyo business, kandi ni business y'ifamily. Yes, ndabashimiye. Reka kumbure tuzokongera dukore ibindi biganiro no mu gihe kiri imbere. Ubutaha tuzoza mutubwira ni ibihe bikenewe kugira umuntu abe umunywanyi. Igihe abantu baba bakibyiyumvira bashobora kubahamagara ku nimero tuza gushira ngahe kugira ngo basobanurire cyane. Nagiye bashobora kumpamagara gashobora gusobanuranira, kandi babyifuje tukaba no muri equipe imwe muri life leadership, kugira ngo dufashanye kwigishanya ko harimo ibyigwa bitari bike n'ibyigwa byo kwizigamira, ibyigwa bya economy ko babyigisha kera, uburyo ushobora gusobanukirwa ukuntu umuntu ashobora kwizigamira umutungo asanzwe afite no gushobora kuzigamira umuryango wiwe. Reka ndabashimire cyane, kandi twizere yuko n'igihe tuzobikora ko ni ikigwa kimeze nk'ikigoye gusobanukirwa, ariko nizere yuko guhozaho n'ejo bundi twabasaba yuko mwongera kuganira muzobikora. Yego nukuri, igihe uzobona ko bikwiriye uzansabe tuzabasobanurira. Yonzi navuze ko ari business nini cyane, nanjye sindanayimenya yose, ariko iby'ingenzi by'itangiriro ndabizi. Bindi ready tubasobanurira, nuzompamagara ku telefone ndomwakira nta kibazo, kuko iyi business ibayeho kugira ngo nugufashanya muri group, agari jewe jenyene. Niba ibyo ndabigusangije ukaba ubyumvise, nawe ubisangike nawe akabisangiza uwundi, nuko n'uruhererekerana ariko ndabivuga gutungira ngo mu Kinyarwanda. Wasaba murakoze, mweroro y'ingoye n'Imana. Akantu tugomba kubandaniza kutogera mutatubwiye ati umuntu abwire mugenzi we. Mwebwe mwabimenye byari ninde yababwiye hari ryari? Jewe nza kubimenya nabimenye haraciye imyaka 3 ndabirimo. Yego ndi muri iyi business, nabanje ndayibwirwa n'umugenzi wanje yani ari muri Texas. Arabimbwira, ariko kubera ko nari sabwe ndi mu bindi mugiyemwo ndabyima umwanya. Wabyita
nabyitaho ariko naje kurogereta ati iyo nja kujamwo mbere banararuhutse aka kazi ko muri kampani kare nanje amaze kubimbwira narabikoze mbere ndanabikora ndanabishaka ndanabibwira n'abandi bantu benshi abo bandi bantu babibwira benshi ni ukurikira abantu mbere batari munsi kuba ninjiyemo barabaye nk'abantu barenga amajana 3 yego babirimwo kandi babikora neza korera hamwe turishimye kandi n'imiryango yabo irishimye yego ya mu bintu abantu benshi bakunze gutinya hari abantu bakorera abandi nabi ugasanga ku bijyanye n'ibyangombwa imyirondoro y'abantu hari igihe bishika muri life leadership ugasanga nk'imyirondoro y'abantu irashoboye gusanzara ugasanga bagira icyo ko turavuga ko twumvise hari amakampani amaze kumenya imyirondoro y'abantu nabo baherekana n'andi makampani akoresha ibintu nabi ugasanga barakoresha ibintu bya fraud hari ibintu by'ububabare cyangwa ibintu bya fraud nk'ibyo ububaye muri life leadership birigira bibashikira ku buryo hogira ati umuntu yo kwidogera ikampani ati yaramuhemukiye ntabwo ikampani ndigera numva kuko maze kubamwo umuyobozi imyaka 3 ni myinshi izintera maze kugeraho ntabwo mu gihe mbaye muri iyi life leadership nta kintu kijanye n'umuntu ari doga ngo hariho ibyangombwa byiwe birangirika kubera kampani yabihaye ikaba wenda yabihaye abandi aho ndumva niba nahari wenda biba hari kuko iyi life leadership kumwe abantu barenga ibintu kugira ngo 10 cyangwa 100 sinzi ibintu by'ibyo ariko muri community yacu tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda ikirundi n'igiswahili ntawo nari bwumve ataka muri urwo ruhande. Imana ishimwe reka dusabe abamemba abamaze kuba muri life leadership mubizi mumaze kugira icyo mushobora gusangiza abandi muze mutubwire kugira ngo tuze dusangire ijambo kugira ngo tubandanye kwigisha ko uyu muyobozi yavuze ati bwira mugenzi wawe abwira uwundi gushikaho inkuru ikwira hose bose bemenye ibijyanye n'inkuru nziza ya life leadership twari turabashimiye mugira umunsi mwiza. Murakoze hana namwe baheza. Sawa.